I'm in love. Nambira. Nakunda ukuntu uhora Nambira. kata. Turi babiri. Nambira. Kata. Nakunda ukuntu uhora Nambira. kata. Turi babiri. Guru muti. Guru muti. Ari oya indirimbo ni kujya yenda tunda dukarira gavana kira twese bagenzi niba bongere dukandama ku mutima inda nibahomora kabutura igipo murabira muhira ji nimubahwe muri intwari dusangira kiyago n'utuyeri undi ngene mu hafi vya danje ungire nkuru umutima zuri bidaje accelera icupa kuri ngoma accelera umwese afise ingene yandika umwese afise ingene aririmba ngo ndazi kwivyo wanje navyo ushobora nkuko nanjye ivyiwe ari ibintu agira ngo bijya biboro vraiment respect ibintu biri contre tukuboro bigenda bari nase byo bikotre yani controversy navyo urubo nayo bizi ni ibintu aho niho ariko agwa kuri beat man arabizwe nagenda narabyara bikace bihuriramwe nyene hadiri ku gross case nzi ukacubandanya agaji Okay, we go. Nkuko nari nababwiye ndi kumwe n'umuniga n'umunegeri wanje man umunegeri menga ni gitutsi oya nuko nye ari bivuru batera barukasaga barura umuji okay ndi kumwe n'umuji wanje El Pro gute man fresh himself meze neza kwa kabisa uko fresh nawe ni gute aje nanje ni sawa man reka je umeze fresh nanje meze fresh oya reka yari bistari baratera badimburumva reka ntukwegere reka nguriye mbandiye vyahe ni ababeye sasa reka je ni bari gute rero ebana je ni fresh kabisa okay urarose bahati kuja muri festival bakabwira ati Pro ni represent imbere y'abantu hoco represent gute kwipresenta gupresenta icyo ukivuga wewe muri festival ni representa bo amazina yo kuri banyita Ingabire Beneloge amazina yo kuri banyita inde Ingabire Beneloge Beneloge okay Beneloge ntajya warutse El ni Eloge Eloge cyangwa gatinduka kujavuka El Diablo okay El Pistola ntari baza ko El ari izina ry'Imana El Shaddai El kwa oya habwo ni do El Diable El Pistola Pistole voilà kandi ufite amatazerano menshi Pistole ririmo El Pistola urazito urasa apana kubera urasa El Pistola kuvuga umuntu aba ari multipotentialiste navuga ko umuntu afite amatara menshi El Pistola muri umuraperi icyongero gakoresha ari wewe hari talent ufite burya atari kurapa umuntu agira talent no kuririmba zose bazimenye kuririmba urazi ko muzana gitari kare nta gitari kiwawe mani nyaka tumanyi nta munsi nimwigeze muri kwagira amatize gitari birashika utayibonye mugabo nico uragira amatize gitari bobo navyo nkibandanya sana nta mwanya ndabihaca urazi kukivuza ari imyaka myinshi narakivuga ko hari okay uti rero wewe ufise ama talent menshi harimo kuririmba kuvuza gitari iyindi kwandika kwa talent kwandika ni talent uburyo hari abantu abaririmba icyo batanditse birashika mbe uramaze kwandikira umuririmbi umwe cyangwa babiri ni benshi muvuga umwizi oya mbona gucorera ubuge nubwo unegera atazi kwandika wa sinahora sa bana maririx yawe ndayakinyica nikigangi nikirapa nikirapa niba shabara pere bagangi ni chibiface nikigangi kindi chigi banzanya liste twumve ko kiringa mu gisagara ni wa mutoranje shira covid
gusa si umwe ni benshi uri mwarimu bamaze kurenga babiri umva bari urabitse ko nzi kwandika bro man je nakwera lyrics zanje atavuga okay arabyemereye nanje kavyemera nanje navyemera brother urazi kwandika I'm in love nambira nakunda ukuntu horo nambira kata turi babiri nambira kata nakunda ukuntu horo nambira kata turi babiri nakunda umuti Ari oya indirimbo ni kujya yene tunda dukarira gavana kira twese bagenzi niba bongere dukandama ku mutima inda nibahomora kabutura igipo murabira muhira ji nimubahwe muri intwari dusangira kiyago n'utuyeri undi ngene mu hafi vya danje ubungire nkuru umutima zuri bidaje accelera icupa kuri ngoma accelera sesagura indiri na hatuzikinira ushushu nyene umugabano ifantagora ito karo ifana uraze yari fana bana umugabano ifantagora itunga mani none nka rero by'amafana manago stress ni fana umuntu anifana ubu nafangase mani mazina natangawizi ikuraza ni ukebwe none brother burya bakunda kuvuga ngo umuziki nta malaro uvamo muri iyi minsi ariko mbona menga rikarakuza kubera ebana twamenye atasogaza gutyo ufise man barimbira ufise aba diaspora n'ubuntu bw'Imana man n'ubuntu bw'Imana nibwo bikora oya inoti si mbona ubwaye ko bivana n'ingene umuntu abawukora n'imyaka urabizi ibintu byo ngaho iwacu umuziki bivana n'igihugu ukoze mugo je ku rugero ndiko vraiment sinavuga ko hari byinshi cyane ndaronka muziki mbwi ikintu cya mbere tunda bikora kubera ari passion cyo gituma sine batari passion manarabikera abantu uzobihe bandika fresh kandi ufise abafana benshi basi kuri mu rapper bafise abafana benshi ndibuke cyakweze kweli none mani nunzi ko je ntabeshi Jesse no kubesha ufise abafana ntuzoba deconnect none bro watanguye kubifata nk'akazi ryari watanguye kurapa ryari buryo mbona vuga je natangiye kurapa kera man natangiye kurapa kera bro warigeze kuri indimbo y'ibeef ndayibutse ya freestyle hirya niki wari kutuka ntwari kuramutuka ntwari kuramudisi ko ndamudisi Fabilove igende ndimbo ntacha yivuze ari mu bantu bambere bayikunze man urambura isoni kabisa niwe nyine mu wawe ujya undi munegera ingaramuti ati bose barantinya vemo wewe ubawe utabe padi ba air pistol kare kandi kubasomesha kinya tu tsobemeze okay none bajya bakoga man urushira ama video bimeze gute abakobwa bajya bakoga bose urushira ama video ya ubakurahi urabaniha muri video za n'abakobwa barajamwe bon je barajamwe ariko urabona ko bambaye amajipageri mani we nawe hari ngorane n'amati nk'urumuti hari umukobwa yaratamba wamenga ni vandalatere mani wamukuye ugera mu rundi kazi reka kwijigisha ndabizi kubizi uretse ko bewe hajya niwe durimba profane n'umunsi wari gadi sinzo yiririmba n'umunsi anari reka profane n'ugutuka imana profane n'ugutuka imana je ndimba gospel n'ubutumwa bwiza hajya nawe nyimba uririmba ibintu by'ubutumwa bwiza uburimvye gospel tufate nk'ubukambwira uti ndagukunda uriko abwira nk'umuntu ukunda kumukunda ubwo n'ubutumwa bwiza bacabyita gospel ni gospel rero mwega ho mwagiye kubishiramo code muzi ko gospel ari mpaka mvuge Yesu ashimwe haleluya si ari gospel yonyine ikintu cyo cy'ubutumwa bwiza mwisanzwe hajya nanjye ni gospel rero wewe nyimbuzi kandi ubutumwa bwiza bane gukora ubutumwa bwiza gukora umuti gushika mu gitondo kuri banyine bwo n'ubutumwa bwiza gukora umuti maka morning bajya rero uti bimeze gute urabariha bimeze canke ni team yawe cyangwa urafise crew wamushira mu everyday bikwaye ombo akazi turabarondera ku bwanje je nta nabo tuzinanye benshi avane n'izindi ndirimbo ziheze nta nawe dusubira kumenyana benshi ufise nyene team yawe ubwira ati man ndafise ko kiniki ndakira abantu baja muri video ahubwira ati ibintu bimeze kunuku twaravuganye kunuku uzobaho kunuku aba batubwiye kunuku umwe wese akaza bivanye nabo bazananye cyangwa nabo natumwe banka babaza ibihari navuganye gute aba naba
hama biheze nyene mukavana ko nyene natwirana ko nta uragarukana induru mu nyuma cyangwa se gute karakogwa neza kwemera ntudekona man shobora kudekona uzicurondera uzicurondera bukizi man ngira Oleg hari cyo mupfana canke hari cyo mupfa Oleg nta nakimwe dupfana kandi nta nicyo dupfa nyene ariko abatkumva abantu bavuga ngo muri bishaka kurimba cyo kintu mbo umuntu wese arafise kugira analize yiwe mugona uvuga ko ari je natangiye game imbere ya Oleg kandi zijya style nyene naziririmbye afa Oleg nibaze ko iba yaciye avuduka kumenyekana ava yawe gusa mugo ivyo nibisaka amasire none umwe aririmba regunda akaririmba giswire ko umwe bari kagira copy kundi giswire ko we Oleg utamukopya abantu bagumva ngo aramukopya nta wakopya nta no wigeze gukopya bareka ivyo bintu barumviriza ngene nandika oya tugende bukebuke ngene wandika Oleg ntavyo yoshobora oya navyo yoshobora franchement navyo yoshobora Oleg ivyo yandika navyo yoshobora man mubwire man mubwire oya ntibikene nawe arumviriza indirimbo mu bisanzwe umwe wese afise ingene yandika umwe wese afise ingene aririmba ngo ndazi kwivyo wanje navyo yoshobora nkuko nanjye ivyiwe ari ibintu agira ngo bijya biboro vraiment respect ibintu biri contre to boro bigenda bari nawe ivyo bikotre Jani controversy navyo urumva nayo bizi ni ibintu aho niho ariko abwa kuri beat man arabizinga nagenda ndara byara bikace bihuriramo nyene hadiri ku cross case nzi ukacubandanya agaje eno umuntu wese afite ibintu vyibiwe nyene abantu barapuje mugura bidene nka hip hop urabizi ko sanzwe ndumumeya ede nta nama hip hop yiwe ndumvuretse nizi ivyama tenso canka maragaton turirimba rimwe nyene binavyo no kwiyorohereza urazi hip hop saba umwanya manyo ariko indirimbo y'iminota 4 udacagaguye amajambo amatanyi vina kuva ku ntango si vya bose biramena umutwe man ngira bamaze kundana n'umukobwa man rero umutima man great ashobora kuba ari umwe mugabo arahari kweli numwe ariko numwe kuva kiya gihe cyose twamenyana 2015 singubagana man ntigeze ushaka ubona ubwo umuja mu bintu vya no kugira kumanya kwandika amavina man ubwo ubona arabitotse bijya iboro babitotse ivyo ibiboro bya gutya byo kwandika bya gutya byose andi abo tuje kurambwira by'inkundo nivyo uvyo wabihebye ariko rambwira by'inkundo ndazi yuko birimo gose nje tubona biko ati ndimo manye kakumbesha nabwiye ko navyigeze ubu nta mukobwa mukunda oya bana uramwihakanye imbere ya kamera bakunze wa press 1 TV bro yavuze ko ari single umuntu amushaka ndabona nimero ziwe man uri single man barakubenze man ariko ni oya nibambenze man ariko bana ko vraiment nabombenga kweli abakobwa bari muri iki gihugu kweli bana ko abarinzi barabatiye oya iminsi 2 ataburaro ntitoshoboka ngiri kumva ikintu cyose n'umwanya wacu kandi urabana akamaro cyangwa niyo bija birumvira mu muntu no kwiyandikira imistari no kwiga no kurondera amalari Pro yo man ngira amafaranga umaze kuronka menshi wakuye mu muziki nangahe amafaranga aziye rimwe nyene ndavuga ati je aya ndayakuye mu muziki Chasi ndaharura mugose menshi cyane bro uramaze kuronka miliyoni cyane aya miliyoni ndara 500,000 kuco nyene guke nyene wari ugavuze na concert menshi ko oya amaze gukora shots ke yo mpamvu mai dede bas bon reka tuheraheza kabasari katureka ariko tugende turafye man iyo wasica gitari nakizanye wari kumvugiriza tukarapa oya nafo ndafise beat mugomengo ni imwe ufise beat shiramo turape ntaso turape n'umunegeri wanje n'umuji tukora umuti ivyo kiboro cyawe kirahengana nubirenge kuba kinkana mane kiboro gifise ibeyi mane gifise ibeyi raba nuko mane za marke z'uburofa nico ndakigwa oya akima ariko nivyo banyumufisa amafaranga ne navyo bagi amafaranga nta utafise urato amafaranga menshi ari guhera ku mafaranga abiri reka twirapira we go tangire canke ndaba we tangura mane so ndi muhira yeah
yo wagwan ntabwo baje mfise kuko ngufise mwami Yezu adeni je mfise waradirisha ryose Yezu kiganyira kuko nakumenye mwami Yezu menya nk'umwami n'umukiza w'isi yose Yezu nta mugenzi mfise yo nzakundukira mukiza nta muvyeyi mfise ameze nka watangurukiza nta muganga mwiza mfise je uyo ngo yankiza yo zaruta bumvura n'icamfise ugakiza warakubiswe imisumari ngo tubabarigwe wazibu ubucumu ngo ibyaha byacu vyibagirwe wabamburi gusa kugira ngo twebwe tubegwe nico gituma nshirije hejuru uti musengwe Yezu uri mwiza uri umukiza uri umukama urukundo rwawe rududubiza nk'imbizi dakama aho uri kwa data tugusavye duhinema yo gufata ukugukunda twifuza no kukubona ubona byose bize Holy Ghost bize jambo mu kibanza c'inkoni nka Mose mbona nk'intare mbona imbere n'inyuma mbona amakode mbona urutonde mbona ivy'Imana shaka mbona ubugombe mbona amabombe mbona ijuru ryaka nawe jamu Yezu niwe jisho ryanje mahoro yanje utunzi bwanje mu kinyoro banje sikiraga ndavuga no mu ndimi ndavuga fise ukuntu ntambukana nka Yesu ndanyaruka navyumva oya simagarika kubona n'umunyamutoya ndumwana w'Imana Imana imwitegwa ari Imana ndumwana w'umwami bwamzi wego naraguhanuye kesha ariko ntiwanyumviye nakwereka inzira ufata ntiwayikurikiye uri mushikanje nkunda ariko burananiye iyo dufise n'iyande mbwira uwayiguteye weekend gezi wagenda imini wiyambariye umugoroba nta n'umwe wabaririye ugiye watahabukeye ntunatubwira iyo waraye mama na papura bagoye aribo bakuvyaye ishure ntukigarabikaye warazitaye minervare y'umwaka wose warayiriye ugendana n'abatami ndero warayitaye ukomeye neza mu mutwe haragwaye ubuka impanuro mama yari yaraguhaye warashaje umuga yarabura namutaye hageze kumushura ibyize yaguhaye none mu gushima inda y'indaro niyumuhaye Facebook briefo jimuzu wazikuye amajemi igihumbi ukabona umenga uragaye barinda ndaje umubiri noti baraguhaye ndagusa n'umugera ngira warawutwaye bwiza bwose wari ufise ubu warabutaye ngoheje mu maso wari ufise waramoye amazuru amatwi n'umukondo waratoboye ibuka ko Imana yakuremye ikigukeneye bro thank you sana nese sana man mwayi bayi mutoye twari kurapa gushika mu gatondo nta cyumuzi n'ubwo cyari kuzanya atakinda ro kurapa beat twirapire gushika morning merci sana baziko twakoranye neza man ego nanje twakoranye fresh nabushimiye cyane ego nawe utabakunze Press One TV twari kumwe na El Pro Eroge LP Stola wewe mamba uri mamba ndina present uri mu Kayanza boy kuruba kuruba uri mu kuruba yo wazi gute ndazi sana ma timibereshi oya man akaba man ajinu okay no mu Kayanza ndabakunda sana ni Press One TV chona like gira subscribe gira ibintu byose bishoboka kugira ngo bane dukurikirana office bazo chaka ko tumubaza El Pro cyandika makomante ariko ari bagiye kubabwira bankurikirane ni El Pro Burundi man El Pro Burundi boshasha barabe byose bankurikirane ama social media Instagram ni hose ni El Pro Burundi El Pro Burundi okay thank you sana man yo ndagushimiye cyane bro sawa gizi idere bana take 5 wewe